Waswahili ndio wanasema kwamba ahadi ni deni, mu Kirundi naho bakaca babivuga ngo isezerano ni deni. Sinzi karuko mushobora kunkosora nimba no banihenze nkaba ndagisiguye ukutariko. Ideni naryo tubafitiye nuko twabasezeranye yuko buri tariki imwe y'ukwezi gutanguye dushobora kubazanira top 10 y'abaririmvyi bashoboye gukora neza mu gukurikiranwa cyane ku mbuga zabo za YouTube mu kuronka viewers nyinshi kurusha abandi, mu gihe tuzi yuko mu Burundi dufite ingabirano nyinshi, dufite abaririmvyi benshi aho dutoramwo abaririmvyi 10 gusa bashoboye gukora neza muri kuno kwezi turayi turangije kwa kabiri. Ndabibutsa neza yuko mu kwezi kwa mbere gutangurira umwaka babikoze neza cyane mu kuronka views ziteye ubwoba tutigeze tunabona ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Turavuga aho umuririmbyi wa mbere Satbi yari afise viewers zingana n'ibihumbi 696. uwo n'umuririmbyi wa mbere. Umuririmbyi wa nyuma nawo akaba yari afise viewers zingana n'ibihumbi 110. Ni February tariki imwe ukwezi. Hama kuno kwezi naho ngo vyashoboye kugenda gute? Kwezi kwa kabiri tariki imwe ibihumbi 2022 ntituzi yuko ari uko koba gufise imisi mikeyi, ariko turabona yuko hari punguka ya viewers zashoboye gukoroka bivanye n'uwa mbere kugeza kwa nyuma. Hari ukuntu viewers bashoboye kuronka mu kwezi kwa mbere ukwezi atariko biriko biragenda. Ama ndibaza ko mwifuza kumenya uwa mbere wa kabiri wa nyuma uko vyashoboye kugenda muri kuno kwezi. Reka ntitubarambira ahubwo tugire ko mu gitoki tubamenyesha duhereye ku nimero y'10 ngo twama tubikora gushika ku nimero ya mbere. Ndongera ndabibutsa yuko turiko turategura n'urutonde rw'abaririmvyi babikoze neza cyane. Umwaka ni warangira, turashari mu ntango y'ukwezi turiko turabitegura. Mu mpera y'umwaka turavuga mu 12 mu kwa mbere yuko tuzoshobora kubashikiriza urutonde rw'abaririmvyi bose, abaririmvyi 10 bashoboye gukurikiranwa cyane. Tuzosomera hamwe, tuzoprograma viewers zose muri rusangi bashoboye kuronka buri muririmvyi umwe umwaka wose. Tuzoteranya viewers zose z'umwaka hama dushobore kubamenyesha umuririmvyi yashoboye kuba wa mbere n'umuririmvyi yashoboye kuba uw'icumi. Reka tugende n'ukuno kwezi kwa kabiri umuririmvyi yashoboye kuba uw'icumi, hama turaza guheraheza ku muririmvyi yashoboye kuba uwa mbere. Nta mpinduka ndende yashoboye kubaho kuko tubona list isa ni yagumye ari yindi nyine, naho hariho abagiye barivangavangamwo abandi bahindagura ibibanza. Muga nta kirenga kirekire, ahubwo tugume hafi hama tuguhereze inkuru y'ingene zashoboye kugenda muri kuno kwezi kwa kabiri. Inimero 10 ngo yariko iriko umuririmbyi wahe ni MB Datagram yashoboye kwironkera viewers zingana n'ibihumbi 98,198 mu kwezi turangije kwa kabiri gufite imisi 28. Nimero 9 ni Alvin Smith ahatigera bura muri no top 10, aguma kaba kabiri nimero, ariko mu baja muri no top 10 twovuga ko kuva dutanguye gukora kino gikorwa aparticipa sana mu kuronka viewers zingana n'ibihumbi 101 n'amajana muri kuno kwezi turangije kwa kabiri. Nimero 8 n'umuririmbyi tutabwige tubona muri no top 10, aho twovuga ati sinzi Imana yashoboye kubona ibikorwa vyiwe n'amarira yiwe. N'umuririmbyi akunda kurira cyane, naho si wundi ni Lolio ashoboye kwironkera viewers ebana zishimishije cyane izingana n'ibihumbi 114. Turabona ko yashoboye gukora ibishoboka byose ashoboye kunezereza nanyi n'abafanzi biwe, kuko baridoga cyane kuko urazi umuntu ariko arakora agagukunda muga ntaguma abona iterambere ryawe birashobora kumubabaza. Rero yashoboye kuronka ku kwezi kwa kabiri turangije viewers zingana n'ibihumbi 112,389. twovuga ko ari iteka ridasanzwe ku muririmbyi Loliro ku murijandi wacu. Nimero yindwi ni Double J Babo Kira from Billman Boy yashoboye kwironkera viewers zingana n'ibihumbi 122,200 mu kwezi turangije kwa kabiri kose uhereye kuva itariki imwe y'uko kwezi gushika itariki 28. Inimero zitandatu nazo ni We Love Music, nabo nyine hari abasore batigera barenga kuri no nimero ya 6 turejuru uzokurikirane. Kuva dutanguye kino gikorwa nimero ya 6 ntibigira bayirenga ko baguma baparticipa. Tuvuge ko
bubashwe cyane bakora neza bakwiye gushigikirwa. Love Music ngo barose viewers zingana gute? Ni viewers zingana ibihumbi 131 n'amajana 918 mu kwezi kwa kabiri turangije. Nimero 5 nazo ngo ni Troyzo and Rap Boy nabo nyene n'ugwaruka rushasha ruriko rurabikora neza cyane muri entertainment, aho bashoboye kwironkera viewers zingana n'ibihumbi 148 n'amajana 639. Inimero zine ngo zagiye ko izina iryahe ni Big Fizzo mugande dire aba amazina menshi Mr Gikundiro Mr Nde amazina menshi cyane, aho yashoboye kwironkera viewers zingana n'ibihumbi 185 n'amajana 508 mu kwezi turangije kwa kabiri. Big Fizzo yubahwe cyane. Aba bagabo rero dushikiye kuva ku nimero 3, nimero 2, inimero 1. Uza kubishobora muri commentaire adushirire aka emoji kumuriro akiyandika n'izina ry'umwe muri aba bantu batatu, kuko ndashobora kuvuga ko ari abantu bagerageza gukora mu gukubita viewers ziteye ubwoba, na cyane yaho badakunze guta bino bibanza byabo vya bitatu vya mbere. Nabo ikibanza cya gatatu ngo ninde? Uza kubishobora mukomera amashi nimba ari muri emoji canke muri commentaire, turaza kubirabira hamwe twese ngene tuza kuba twabitayeho. Nimero ya gatatu naho ngo ninde? Ni Kidumu Kibido Kibuganizi, nkunda kumwita umusaza wo muri game, yatanguye umuziki kuva kera, navuga ko ari head of music of Burundian music. Aho yashoboye kwironkera viewers zingana n'ibihumbi 262 n'amajana 315, viewers zingana n'ibihumbi 262 n'amajana 315. Kidumu Kibido Kibuganizo mu kibanza cya gatatu, kandi ndabibutsa neza yuko Kidumu kuva dutanguye no top 10 atarigera aja munsi ya kino kibanza, ni wa kabiri, uwa mbere, uwa gatatu. Urumva ntigera nyiganyiga muri top 3. Kidumu aguma arimwo. Ikibanza cya kabiri naco ngo ninde? Ni umupeti akiri muto cyane, kiriku akiri imfuzi, yashoboye kwironkera viewers zingana n'ibihumbi 380 n'amajana 729. Nawe nyene novuga ko agerageza gukora neza cyane, kuko no mu kwezi twarantanguriye ko gutangurira uno mwaka nawe yashoboye kwironkera viewers ziteye ubwoba cyane, utokugera umenya yuko ari kiri kubishobora kuzironka, kandi akaba yafashe ikibanza cya kabiri nyene. Novuga ko yubahwe Billman Boy respect, kiriku mwamukujije neza. Turagenda ku kibanza cya mbere. Mbega mwibaza ko ari nde yoba yagifashe, mu gihe tuzi yuko twamaze kuvuga abaririmbyi benshi bagiye bakomakomeye dufise ngaha mu Burundi, harimo Big Fizzo, hakabamwo Roriro, hakabamwo Kidumu. Ntaramuvuga, andika muri commentaire umuntu wizera ko yoba yafashe kino kibanza, hama ndamuvuge maze kubona commentaire yawe. Ikibanza cya mbere ni King Satubi from Empire Avenue. Ni nao CEO wa Empire Avenue, Satubi Satura. Afisa amazina menshi mbere yagiye yihabwa n'akazi kiwe Marshall n'ayandi million viewers n'ibintu byinshi. Mr Indoto niryo zina namwongereye ko nanje, kuko ari umwe mu bantu bariko barakora cyane kugira bashobore gushika ku ndoto zabo. Ku kwezi naho ngo yashoboye kuronka viewers zingana gute? Ni viewers zingana n'ibihumbi 440 n'amajana 502. nta no umwegera 440 n'amajana 502. Satubi twovuga ati respect sana, uriko rakora cyane, na cyane yuko ariko arakora kugira ashobore kugera ku ndoto ziwe, nkuko yashoboye kuzimenyesha abicishije ku ka video yashoboye gusohora mu minsi myinshi irenganye, aho yavuga ati turifuza gufata za miliyoni nkuko bama babitugira mu gihugu cya Tanzania, tucyo gupiga ama concert. Uno musi turiko turabibona Satubi nyene vyamubaye ku itariki 5 z'ukwezi kwa nyene kwa gatatu, aho yatumwe ko na Harmonize, CEO wa Konde Music Worldwide mu gihugu cya Tanzania kuri biggest show izobera mu gihugu cya Tanzania mu kibanza cyagutse, nazohuriraho n'abaririmbyi benshi muri East Africa Community,
bagiye batandukanye kandi banakomeye cyane, aho hazoba hariho ba Otile Brown ndibaza Hug Me izoba performed. Hug Me ndibaza nizera neza yuko bazoshobora kuyiperform bari kumwe n'uwo muririmbyi w'icamamare kuva muri Kenya, naho hazoba hariho nabandi baririmbyi bagiye batandukanye kuva mu Rwanda, turavuga ba Bruce Melody n'abaririmbyi benshi nashobora kudondagura muri uno mwanya, na Harmonize nyene azoba hari, aho tutazi ibizobandanya, aho Sarubi hari commentaire hari post yigeze kwandika avuga ati nzonarira kugira nshobore kuronka korabo, ntituzi ngo azoririra nde kugira ashobore kumuronka ko korabo, ariko reka tuvuga ati wait and see. Kuri ubu turakora subscribe ngaha kuri channel yacu ya YouTube, reka ndakwibutse ushobore gukora subscribe ngaho musi ino video hari akantu gatukura kanditse ko subscribe, gafyonde ko mukubandanya udushigikira no mukubandanya wironkera ama news agiye atandukanye. Ndabibutsa neza kuri uno musi nyene umuririmbyi kazi dufise ngaha mu gihugu cy'u Burundi, Natasha Ngendabanka Natasha, ko afise indirimbo yiwe nshasha yashoboye gusohora uyu munsi nyene yise La Moto. Ushobora kumushigikira mu kuja kuyikurikirana ku rubuga rwa YouTube, ni Natasha nyene official Natasha, kugira tubandanye dutera imbere, turabe nawe mu kwezi gukurikira kuri zoshobora kumusanga muri no top 10 yacu, ahata mukobwa numwe ariko aragaragaramwo, kugira ashobore kubrandinga igihugu. Bayistanishi bajyamye bamona warda ntitukibabona bande hariya ntabo turiko turabona ibikorwa byabo, ntituzi ngo byo byifashe gute. Reka tuvuga ati goodbye na merci sana kuri umaze gukora subscribe, na utarabikora uratumiye gukora subscribe, hama tubandanye dutera imbere. Ni stand promoter on the mic on the machine, akiwa ni da promise cameraman, ngo dusanzwe tubikorana kugira dushobore kubashikiriza inkuru nkizi zimeze neza, zifite amajwi meza nkaya mushobora kuba mwiyumvira. Teura bakunda cyane.